Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo nka politike, agateka kazi na muntu, ubutungane ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Ndasubire rero kubahereza kaze muri ano makuru tugiye kubanamwo muri kano kanya. Ni mu gihe benshi bavuga yuko itembagazwa ry'ubutegetsi muri kano kanya ryeze ku mugabane wa Afrika. Iryo rikaba kandi rikorwa n'urwaruka bita Gen Z, ni ukuvuga vyo mu kinjana ca nyuma. Biguma bivugwa mu bihugu bitandukanye, aho no mu minsi yeze mu gihugu ca Tanzania ivyo bintu vyabaye. Rero abategetsi benshi barafise ubwoba bo ku mugabane wa Afrika ko urwaruka rushobora gutembagaza ingoma zabo ku butegetsi. Ku munsi w'ejo rero nibwo hagaragaye igikorwa kidasanzwe agipolisi ngo cakoze imyerekano y'ingene bo kwifata mu gihe haramutse habayeho iyo myerekano. Benshi barikuka kandi mu mwaka w'ibihumbi 2015 mbere yo kuba imyerekano yo kuyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza habanje kuba imyimenyerezo y'igipolisi mu mabarabara ya Bujumbura. Nabo bakavuga ko bariko bitegurira imyerekano, ngariko bo ico gihe basa n'abarondera gutera ubwoba bakwimvira imyerekano. Ngo birashoboka rero ko imyimenyerezo yakozwe n'igipolisi uno munsi ku munsi w'ejo yobewe n'ikibazo gihanze urwaruka rw'u Burundi, ikibazo c'akazi. Iyo myimenyerezo kandi yakozwe n'imbonerakure n'igipolisi yavuga ibibazo n'ubundi urwaruka rwashobora kubaza, nkuko vyahavuye biba ibikino nyene ku munsi w'ejo. Ariko tuvuye ku vy'iyo nkuru, benshi baravuga yuko itembagazwa ry'ubutegetsi ku mugabane wa Afrika ari itembagazwa ririko rirafata umurindi ukomeye cyane bitewe n'urwaruka rw'umugabane wa Afrika. Nkuko vyagiye bigaragara mu myaka yagiye irahera, abenshi mu baperezida batembagazwa nabo bari kumwe mu butegetsi, cyane cyane abo mu gisirikare abo mu rwego rwo kwivuna abansi ahanini. Kuri ubu rero ibintu vyahinduye isura, nkuko nanone tugiye no kugaruka kuri kudeta yabaye kwigenekerezo ya mbere mu Nyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 ku muzo wa perezida Bagaza ku butegetsi. Nkuko bivugwa mu gitondo cyo kwigenekerezo ya mbere mu Nyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976, intwaro ya Lieutenant General Michel Micombero yaratembagajwe no mu rw'intwazangabo 30 zari zihurikiye mu rwego bise Conseil Supreme Révolutionnaire. Uru rwego rwari rurongowe n'icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare intwazangabo y'imyaka 30 Colonel Jean Baptiste Bagaza, ari nawe yaciye yimikwa nk'umukuru w'igihugu kwigenekerezo ya 10 mu Nyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976. Imyaka 49 irarumanye iyo mpinduka ikomeye ibaye mu mateka y'u Burundi. Hari inkuru yigeze gushigwa ahabona aho yagarutse ku bikorwa by'iterambere vyaranze intwaro ya perezida Bagaza. Mu nkuru gusa muri iyi nkuru tuza gushimika ku nteguro itangaje iyo kudeta yabaye cyangwa se iryo tembagazwa ry'ubutegetsi. Kwigenekerezo ya mbere mu Nyonyi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 ntiwari umunsi w'akazi. Uwa mbere mu Nyonyi mu Burundi harahimbazwa umunsi mukuru w'aberanda bose. Perezida Michel Micombero yari ku Kirimba. Nico gitondo rero umukuru wa bataillon de parachutiste ari nayo kambi yacungera umukuru w'igihugu Colonel Silver Nzohabonayo yashika ku Kirimba. Colonel Nzohabonayo yari umwizigirwa akaba n'inshuti ya hafi y'umukuru w'igihugu, yari asanzwe yinjira ku Kirimba ukabishatse. Perezida Michel Micombero ico gihe yaramwakiriye. Colonel Nzohabonayo amumenyesha ko abasirikare bahejeje kumubogoza kandi ko bamutumye ategerezwa kugenda amujanye. Perezida Michel Micombero ntiyagoranye, ahubwo yasavye ashimitse ko atamaraso yoseseka kubera we, acabuza abamucungera kurasana n'abari bahejeje kumutembagaza. Ni gutyo Perezida Michel Micombero yasohotse Kirimba atarusoro na rumwe ruvuze. Hafi Kirimba ingabo zari zirongowe na Colonel Bagaza zari zagavye kugira Perezida Michel Micombero ananye zice zinjira kugwana. Amaze kwemera gusohoka atagoranye, Perezida Michel Micombero yaciye ajanwa gupfungwa mu ntara ya Ngozi. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Ndabemeye nawe nyene yarafashwe uwo munsi acaja gupfungirwa mu ibohero rya Bururi. Mu gihugu ubwoba bwari bwinshi, abanyagihugu bazindutse bumvira radio y'igihugu itavuga uko yahora. Ico gihe bayita Voix de la Révolution cyangwa se ijwi rya Revolution. Iradiyo yari imwe mu gihugu
haguma hacamwo imiziki itagira amajambo, imiziki classique be n'imiziki ya gisirikare. Nta wabaza uwundi cabaye kuko amatelefone yari yaciwe. Mu gisagara ca Bujumbura abasirikare bari bafashe ibibanza bihambaye harimwo nk'ibanki nkuru y'igihugu, iradiyo y'igihugu, ikibuga c'indege n'ibindi bibanza bihambaye mu gihugu. Hari haciye imyaka 4 gusa habaye urwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 abarundi batekewe n'ubwoba ko ibara ryoba risubiriye kugwa. Perezida Michel Micombero amaze gufatwa mu iradiyo hari icahindutse. Uko haciye akanya hazarumvikana itangazo ry'ihumure ryasaba abantu kuguma mu mihana yabo. Yamara aho guhumura bagumye bahagarika umutima bibaza icabaye. Bamwe bakibwira ko igihugu coba catewe, abandi bakibaza nimba Perezida Michel Micombero yoba yagwaye n'ibindi vyinshi. Kwisaha rero 12 z'umugoroba niho humvikana ijwi rikaze rya komanda Rora Ndabaneze ritangaza ko Michel Micombero abogojwe mu mabanga yose y'igihugu, kibwirizwa shingiro rihagaritswe, ko leta yahahora ikuwe, k'abasirikare bafashe ingingo yo kugarukira igihugu cari kigeza hatemba. Mbere bashizeho Conseil Supreme Revolutionnaire irongoye igihugu. Ako kanya abarundi bariruhukije, ariko bagumana ikibazo cyo kumenya uramuswe igihugu wariwe. Vyatwaye hafi iminsi 10 ata mukuru w'igihugu arashigwako. Intwaro ya Republika ya mbere yari ishaje vy'ukuri. Abarundi bari bipfuza impinduka, ariko ikibazo cari cyo kumenya nimba uwuje ari wo kwizigirwa koko. Imyaka 2 ya nyuma y'intwaro ya Perezida Micombero yari itekanye. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976. Perezida Michel Micombero yatembagajwe asigaje iminsi 28 gusa ngahimbaza imyaka 10 yari amaze ku butegetsi. Imyiteguro yari ikomeye. Perezida ntaco yari yinona. Mu gihugu hose bamuvyina nk'amaza meza yazanye amajambere. Hari haciye imyaka 2 gusa kandi atoje ibwirizwa shingiro ryama gutwara iyindi myaka 7 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 wenyene yari yatowe ku majwi 99%. Mu gisirikare yari isangije ipete rya Lieutenant General. Imigwi yose yikeka ko yashobora kumutembagaza ari yarayinumije. Abantu bose baratinyana. Perezida yarazi ko bitokunda ko imigwi itandukanye yokumvikana ngo imukure. Kumbure ngo yari gutinya gukugwa n'abasirikare b'abahutu. Zimwe mu ntwazangabo z'abahutu zari zivuye kwiga mu Bubirigi be na zimwe mu ncabwenge bari bagirijwe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 barafashwe baricwa. Abandi basirikare b'abahutu n'incabwenge bari bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Kumbure ngo ari kwikeka abasirikare n'incabwenge bave Muramvya no mwijenda. Abo nabo yari yafasha batari bake mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 bagirizwa nabo nyende ko bashaka gutembagaza ubutegetsi. Abo barafashwe barapfungwa mbere banahabwa igihano cyo kwicwa. Imana irakinga amakungu arasemerera bahabwa gupfungwa ubuzima bwose. Kumbure ngo yari kwikekwa abashigikiye intwaro ya Cami. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yaramaze kwicwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Umwami Mwambutsa nawe yaragwariye mu gihugu c'Ubusuwisi. Abaganwa bakomeye yari yarabapfunze, abandi yarabangaje. Ntawe ari kuvyura umutwe. Igisirikare comukuye naco cari mu minwe y'abanyabururi ahanini. Amakomine 2 niyo yaboneka akomeye cyane. Ku ruhande rumwe bava mu Rutovu, ku rundi ruhande abavi Matana bari begeranye n'abavi Vyanda. Abo nabo nyene yari yarabaciyemwe imigwi ku buryo nabo bari binubana. Vyari bigoye rero ko bohuriza ku mugambi ukomeye wo gutembagaza ubutegetsi. Mu minsi ya nyuma hari amakuru yoba yarashikiriye Perezida Michel Micombero ko umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Major Thomas Ndabemeye yoba yari karategura kudeta. Nta gaciro kanini yoba yarahaye ayo makuru, ariko yoba yaratumye icegera cy'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare Colonel Jean Baptiste Bagaza ko yo mucungira Thomas Ndabemeye. Ntiyamenye ko atumye uwari karayitegura vy'ukuri. Colonel Bagaza na bagenzi we bo batahuye nyabona ko hageze ko banyarutse umugambi wabo kugira General Ndabemeye ntabatange. Intwazangabo iciye ubwenge kandi ivuga make cyane. Muri iyo myaka byari bigoye cyane kumenya ko hari ico Colonel Bagaza ari karategura. Yarafise imyaka 30.
haraciye imyaka 5 gusa avuye kwiga mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 aho yari yarize ivyigwa vya sociology. No kuvuga ko yari yatasha afise imyaka 25 gusa. Yashise afise ipete rya kapiteni ariko mu myaka 5 gusa yari amaze kuba koloneli anabicegera cyo mukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Koloneli Bagaza yaboneka nk'umwizigirwa wa President Micombero ariko benshi babifata ko ari ukubera bava hamwe mu Rutovu. Abamuzi ico gihe bakavuga ko yavuga make cyane, yakunda ko bari karasoma ibitabo n'ibinyamakuru vyo hanze. Hari umutegetsi w'ipete ya Lieutenant Colonel yoba yigeze kunamukubita ikofi akiri kapiteni, amukubita amukengera. Uwo muntu ngo yaravyishuye bidasanzwe ku ntwaro ya President Bagaza. Ikindi abantu bamwibukira ko kandi muri iyo myaka nuko Colonel Bagaza yakunda gutembera mu gihugu, akaza arabaza ibintu bikoregwa mu nzego zitandukanye, akabaza ibibazo bafise umuti n'ibibazo bafise umuti bibaza wavyo. Ico gihe abantu ntibamutahura ingene yobako kuja kuganiriza abantu bato bato. Ahafatiye ubutegetsi rero niho bose batawe ko bwa bundi ariko yitegura gutwara igihugu. No kuvuga ko yashitse ku butegetsi yari yariteguye neza, azi aho ikigwaye cose kiri. Reka tugaruke kandi ku integuro itangaje y'itembagazwa ry'ubutegetsi yabayeho. Ikosa ngo rya mbere rikomeye cyane President Michel Micombero yakoze ryabaye ryo kwibaza ko intwazangabo zo mu Rutovu n'izimatana zitagira aho zihurira ngo zipanga umugambi wo kumukura. Hari intwazangabo zibiri ziciye ubwenge zari zavuye mu mashure mu Bubiligi mu ntango ya za 70 ziza zapanze ibizokurikira. Jean Baptiste Bagaza wo mu Rutovu na Edouard Nzambimana w'imatana bari baramaze gupanga ko bageze mu gihugu atawuzoba babona bari kumwe. Bari bafise intumwa baca ko kugira bahane amakuru. Bagaza yateye akomera mu gisirikare. Edouard Nzambimana we ashigwa muri leta araho umushikiranganje kugira bamwigize kure y'abasoda. Ingene yubatse kudeta yabo vyari ibintu bitangaje cyane. Umwe wese yaba afise abantu bakeyize yashobora kuvugisha, hanyuma baratora akagwi gato k'abasivile baza baratuma ku bantu. Umuntu babona ko bazokenera barondera uwo bibaza ko yo mushikira, akamubaza uko abona ibintu, bakamubaza ko ashigikiye ko hoba impinduka y'ubutegetsi. Umaze kubemerera intumwa yaci gusaba kugumya iryo banga, mbere niyo uvuze ko atavyojamwe kubera ubwoba, naho nyene iyo ntumwa yagusaba ko utocira amate hasi. Abo bose ntibabwirwa ko abariko barateguriye kudeta bari bahari, nta n'inkuru bigira basubira kumva. Umuntu yaramara amezi n'amezi atana kimwe asubiriye kumva, ariko akaba azi ko hari ikintu kiriko kirategurwa. N'uwari kumena ibanga nta kinini yari kubazi kiretse kuvuga uwo baganiriye gusa. Ariko Bagaza na bagenzi we bari bafise urutonde rwose rw'abantu bashigikiye kudeta nico bazobafasha, kandi bo barashoboye gushikira abantu bo mu mihingo yose y'igihugu bakoresheje ubwo buhinga mu ibanga rikomeye. Uwo mutima w'ibanga rero ni nawo watumye President Michel Micombero bwiwe yiyegereza abariko bategura kumutembagaza, abaha inguvu atazi ivyo barimwo. Ikindi gihambaye cabayemwo n'ingene Bagaza na Nzambimana bamenye gutora intwazangabo zifise inguvu ku basirikare, na cane cane Colonel Silver Nzuhabona yatwara ikambi icungero mukuru w'igihugu, akaba n'inshuti yiwe yo hafi. Mu bisanzwe President ntaco yarasigaranye nk'ekari, nayo mpamvu yasavye ko abamucungera batogerageza kugwana. Urugero rw'abari bamuhindutse nirwo rwari umutima w'ubutegetsi. Uti rero hari ubwenge Colonel Bagaza yarushije bagenzi we ntigeze abereka ko ari wakeneye gutwara. Mu vyo bateguranye vyose yaberetse ko umukuru w'igihugu bazomwumvikana ko. Kanatsinda bamaze gukura President Micombero bamaze iminsi hafi 10 batagira umukuru w'igihugu. Bafatiye ku mabanga mu gisirikare, Bagaza niwe yari mukuru kubera yari cegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Bafatiye ku mapete, Colonel Silver Nzuhabonayo niwe yari afise uburambe mu ipete ryo hejuru. Bafatiye ku kumenya amabanga ya leta, Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana niwe yari amaze imyaka ari umushikiranganje. Bagaza yabumvishije ko bazotwarira hamwe bose, nuko we abo mukuru w'igihugu. Edouard Nzambimana abo umushikiranganje wa mbere, Silver Nzuhabonayo ahabwa kurongora ibiro bikuru vy'igisirikare. Inyuma y'imyaka mike cyane President Bagaza yari yafashe vyose mu minwe. Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yavuye kugwa mu bushikiranganje bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1978, araba umushikiranganje iyindi myaka mikeyi, hanyuma arakugwa. Inyuma y'imyaka 5 gusa President Bagaza yari afise ubutegetsi bwose bushoboka.
intwaro ya Perezida Bagaza yahinduye ibintu byinshi cyane mu Burundi, yubatse amabarabara nka yose ahambaye igihugu gifise, kuko benshi muribuka ko n'umwaka uheze Gervais Ndirakobuca yavuze ko yibaza ko mu gihe cya Perezida Bagaza abantu batari bwamenye ko isima yibwa. Perezida Bagaza yubatse hafi amahinguriro yose y'igihugu, yubatse igisirikare ku rugero rudasanzwe, yaritwararitse rwose ibisata vy'indero n'ubuvuzi, yashizeho ibitabo vy'amategeko bitari bike bigenga igihugu. Ku ntwaro yiwe itegeko ryarubahwa. Ikindi yakoze gihambaye kandi kwabaye gushira imbere icabwenge mu mabanga yose y'igihugu. Uburundi bwari bwubashe rwose mu makungu. Ikigwa rero cova muri iyi nkuru duhejeje kubashikiriza ni iki gikurikira. Ikigwa gikuru dukura mu kungene Colonel Bagaza yatembagaje intwaro ya Perezida Micombero n'ingene we na bagenzi be biteguriye umwanya ukwiye umugambi wabo imyaka 5, bamenya kugumya ibanga gushika ku munota wa nyuma, bongera kandi bamenya kuba bizigirwa b'umukuru w'igihugu. Kwiha umwanya ukwiye rero vyanabahaye gutembagaza intwaro mu gihe abanyagihugu bari bayihaze, naho mu mvugo wame ngo barayikunda. Bino bine birahambaye cyane: imyiteguro ikwiye, kugumya ibanga, kwegereza utwara no kumenya igihe kibereye. Mu kumenya kwitegura rero Colonel Bagaza yashoboye no gushikira ubutegetsi azi neza ico aje gukora. Bamwe bati none Perezida Bagaza we yahavuye akubwa gute? Mu nkuru izokurikira tuzobona ubuhinga Majoro Buyoya nawe yahavuye akoresha. Iyi nkuru ikaba iri mu rutonde rurerure rw'inkuru za kahise ko Burundi, aho tuzobona kudeta zose zabaye mu Burundi, izashobotse n'izananiwe. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niyo utarafyenda ko kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bayezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko mu urakora.